nagira ndamenyeshe yuko uno munsi nakanyamuneza ku Burundi. Ndazi yuko ata Murundi numwe atanezerewe kuri uyu munsi, kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uno munsi bashitse ngaha kudushigikira. Aha rero turi kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, Dr. Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda. Nawe nagomba ndamutumire ashike ngaha aramutse abavukanyi b'Abarundi. Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, c'est pour moi un grand honneur et plaisir de prendre part à cette célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République du Burundi, représentant son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Au nom de son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le Président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques. Murakoze cyane. Murakoze cyane nakubahwa kuri ubu butumwa mutuzaniye. Ngira ngo nimwaba mubibona neza, Abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Icyo nagira ndababwire ni kimwe, icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise icyo bisigura. Twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika, Uburundi n'u Rwanda. Turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu ni umwizero yuko kiya gitabo twari tumaze iminsi twandika tugira tukizingure tugisomere hamwe, hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twovuga tuti buce bubwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ivya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mu Kakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi. Sokuru wacu Petero Nkurunziza yamatubwira ati mumenye kugendereza ibihe. None rero uno munsi Abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nkuko ibihe bimeze. Ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wosanga tuciye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja. None rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, udushikanire ubutumwa bw'Abarundi ku nshuti zacu Abanyarwanda bose, na cyane cyane mudushikanire indamutso yacu kwa Nyenicubahiro Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Umubwire yuko twakengurutse cyane aka karenge mushikaye ngaha mu Burundi kandi kaduhaye umwizero ukomeye. Murakoze.
Uyu n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu birori Burundi bwibuka imyaka 59 bwikukiye. Yarajeje kwakira mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati ubu tugiye gutangura ubwuzure bushasha. Evariste Ndayishimiye yashikirije n'ayandi majambo kubijanye n'intahe yo kwikukira, aho mbere yavuze ko agiye gucukumbura amadosiye arimo ibintu vy'amanyanga kugira ngo abandanye agwanya ubunyonyezi uko biri mu migambi y'umukuru w'igihugu. N'ubu rero dusubire twumvirize Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Twasanze igihugu cy'u Burundi dushatse mu myaka itarenga 10 kizora igihugu rurangiranwa kw'isi. Nararavye itunga Burundi bufise, nsanga ibihugu byose bitunze kw'isi twese turanganya itunga kama Imana yaduhaye. Dufise ubutare, dufise itunga kama rikomeye cyane twohingura. Mugabo kubera twagumye dusamara dusubiranamwo, vyaratunaniye ko iryo tunga kama turihingura kugira ngo ritugirira akamaro riramire abarundi. Uburundi nasanze ubu nyene tuvuye hasi ntagira usubira kuraba uwundi mu maso, tugasubira tukava ibuzimu tukaja ibuntu tukiyumvira. Uburundi burashobora gutera imbere neza bitarenze imyaka 10 kikaba igihugu cy'igitangaza. Ndabereke akararo kadasanzwe. Ni murabe iki gisagara ca Bujumbura, namye mbwira mugenzanje umukuru w'igihugu ca Central Africa. Ndamubwira nti izi gorofa zose uri kurabona zatanguye kubaka mu 2005. Ndabeshega yemwe. Ntizataye kubakwa mu 2005. Muga kubera hari abarundi badashaka ko twubaka mu Burundi. Mwarumvise ingene bateshaguza bacinkokora bariko barubaka. None ni murabe ingene Burundi buriko burashaza uno munsi. Ni murabe amagorofa yose. Ntiyubatswe vubaga yemwe. Nagira ndabwira rero ni murabe umutahe twatanguje mu 2005. Uno munsi duce turaba umutahe dutanguje. Mu myaka 10 tuzoba dusagute. Naramaze kubibona rero ntihagire umurundi asubira gusamara. Amashure mwize nimusubire mu bitabo, mushire burya bumenyi bwanyu mu bwenge, tuvumbura ibintu bishasha, twubake Burundi bwacu. Turafise ubutare bwinshi bw'ubwoko bwinshi cyane. Isi y'u Burundi n'isi y'igitangaza. Nikimenyamenya nze ndabereka imitahe dufise. Ni murabe ingene twihaye intumbero yo kurwanya inzara, none no munsi mu Burundi akaba atamuntu numwe avuga ati ndashonje. Narababwiye ni umunwa wose ushobora gutegereza kuronka icurya, umupfu kuronka amahera. Abarimye ibigori uwo mwaka murazi ingene vyagenze, musigaye muvyita amahera ubu ntimukivyita ibigori. None rero uwo wose numutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka. Urunani turi kumwe twese birashoboka tugira urunani. Ndabereka akaroro ka kabiri ko Uburundi dushoboye. Ni murabe ingene twagwanije kandi n'ubu tubana tugwanyikiza corona. Nagira mbwire aba bashitsi batugendeye, aha ndazi neza aba bose naho bapima nta bantu batanu boronka bagwaye corona ngaha. Ico ndakizi neza. Twe twaragize ingamba zo kugwanya nikiza corona, turakigwanya gushikaho ku munsi n'uwanduye tumumenya. Ubu dusigaye dusanga abagwaye corona ibitigira byose dusanga ari byavuye hanze, kandi nabiciza bashitse nta ndwihera batarakira. Nico ciza gikihari, ubugwaye nta ndwihera kigwaye aba yakize. None twarinze dushobora kugwana nico kiza, akantu kagenda kataboneka, turarusha n'ibihugu bitari bike kukigwanya. None akosa karoro kuko twitunganije neza twese turi kumwe bishoboka gaye. Ikiza corona twakigwanije ko tugize urunani twese, kandi n'ubu ndabahamagara kuko ibihugu duhana imbiwe byose cariraye. Nikiza kiri kwisi yose kandi nikiza gikomeye. Ntagire umuntu numaze gifata minenegwe ngo muhave muhimbagwe ngo mwasi ntari kwirembo. Corona iri kwirembo. Ndababwiye mugume muri kumufise kumuzirikanyi rya jambo nama ndababwiye. Ndakira, sinanduza kandi sinandura umugera wa coronavirus. Ndakira no kuvuga ntagiye umuntu numwe agira ubwoba duhangane nawo tuzokira. Ugerageze uburyo bwose wikingire ntiwandure.
hanyuma nutandura nawe ntiwanduza tuzoba duhejeje. Ngiyo mbwira abashitsi twebwe umugambi dufise kimwe cyose muri ivyo bitatu kirafise ico bigenderako. Ndabwiye ko abarundi twavuye hasi twebwe ubu tugira tugwane n'icitwa ubukene, mbere mushima navyo nyene twaramaze kubitangura kandi turabona ko tubigejeje kure. Twebwe nga mu Burundi twaramaze gufata ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nk'inteko zo kugwanya ubukene. Nico itoragomba gutera intege mwebwe muri mu makoperative y'amabatayo yo kugwanya ubukene. Amakoperative tuyijukire twese, ntihagire umuntu n'umwe azobaho adafise ikintu yakoze mwishira hamwe. Birahimbaye cyane kubiriko biraba, umuntu azi ko yasigaye inyuma uno munsi naje imbere. Akandi karorero gakomeye tubona byari byaratunaniye kugira intwari ibereye mu Burundi. None imigambwe yahora irigwiragwana twirirwa turakebana, uno munsi twese dusenyera ku mugozi umwe, twese twiyumvira icoteza imbere igihugu cyacu. Birahimbaye cyane, nkabasaba yuko abanyamigambwe ngo batera intege kugira ntidusubize inyuma intambwe tugezeko. Yaba amashirahamwe mwe twita societe civile, ndavye ingene ubu dukorana na leta atakibazo, intambwe tugezeko ntisubira inyuma. Nagira rero saba indongozi, hariho uwundi mutego dufise kubera twari bagiye igihugu, dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu. Indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka ragira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itogo rya leta ubunye nasubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera ubunyene asubiza ibintu mu buryo. Hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Nagira mbwira abo barundi ubunyene musubire kuri bajya nyene mwakoranye, mubabwire yuko tujya tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari iry'abene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yo barasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivye. Mwarabonye ngiye mwishira hamwe rya Otrako kuraba ibiriko biberayo, kumva igihugu cyose abene gihugu bose bidoga, bose bakidoga bidogera igisata kimwe, ico gisata cofuma kibomoka kuko twebwe dukeneye neza abene gihugu. Kubona umuntu yari kuja gukoresha imodoka igitega akava mu Cankuzo akamanuka i Bujumbura, akamanuka kwezi ariko arayerera i Bujumbura, ariko aratanga amakori bw'ipolisi kimufatira mu nzira, aguma atanga amande ngo ntagira controle technique kubera ubube gito. Nagira ndabwire amasezerano yose muzi mabi, guhere ejo dutangura kuyacukumbura yose tuyafute. Itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi. Nabonye indongozi ntizakomya amashi kuko muzi ko ari mwe mwabikoze. Indongozi ntizakomya amashi. Mugabo nabonyene nagira ndabagabishe, guhera uno munsi twatanguye umwaka w'ikoreshwa ry'amahera, umwaka mushasha. Nagira ndababwire yuko ajya amahera mwandongozi mwe muzoyandurako. Irya nteguro, irya bwirizwa rishinga amahera azokora muri uyu mwaka, nagira ndababwire rirya bwirizwa rizogaragaza ivyiyumviro vya benshi mu ndongozi. Uwuzohembwa ategereza kwerekana ico yakoze, nta muntu azosubira guhembwa yicaye. Ajya amafaranga yose n'ayabene gihugu bo mu Burundi bwose, mu mitumba yose, mu makomine yose. Ubushikiranganje butazokwerekana ico bwakoze mu ikomine, ubwo bushikiranganje ababujejwe bazotaha tuzana abandi. Ikomine yose bategeza kwerekana ico bakoze. Atari ivyo baravuga ayo mahera tuyabakureko duheze tuyijanire mu ikomine twebwe nyene. Nagira ndababwira icatumye abantu bose mubona bamanuka i Bujumbura bari bakurikiye amahera yabo kuko yaherera i Bujumbura. Nagira ndamenyeshe ko tujya tuyadugane rero. Aha mu gisagara ca Bujumbura